ndabaramukije bene data bakunzi amahoro ya Kristo Yesu nabane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Subiye gushimira Imana data kuri ubu ntitugiriye kugira ngo dusubire gusangira ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo ndaje imbere yawe ndakwinginze kugira ngo ubane nanje umfashe mwami Yesu ufashe mwene data wundi ariko arankurikira ahari hose. Mwami Imana iri jambo rigira ico rimufashije mu bugingo bwiwe. Urakoze mwami Yesu mpwemu yaranshoboze ashigikire uzobukoze mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Kubatanzi nitwa Françoise Habonayo ya umupfasoni nubaha Imana mfise umugabo n'abana. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi nje kuganira namwe kwijambo dusanga hari ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice c'17 turahera hariya ku murongo wa 16 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Paulo yigisha muri Atenayi. Ariko Paulo akibarindiriye muri Atenayi umutima wiwe utunturira muri we abonye ingene ico gisagara cuzuye ibigirwamana. Dusubiremwo ngo ariko Paulo akibarindiriye muri Atenayi umutima wiwe utunturira muri we abonye ingene ico gisagara cuzuye ibigirwamana. Igisagara c'Atenayi ngo cari cuzuye ibigirwamana. Rero Paulo umukozi w'Imana abyitegereje arabiraba ngo umutima utunturira muri we. Nkawewe sinzi aho utumbereye yuko hariho ibyo uhora ubona umutima wawe ukababara ugasenga Imana utariko Mana ibi bintu wobihindura. Reka rero tubandanye umutima we ko watuntuye akababara none yakoze iki? Tubandanye ngo nuko aharira n'abayuda n'abubaha Imana mu isinagogi no mu kaguriro iminsi yose aharira n'abamusangaho. Maze bamwe mu banyabwenge bitwa abepikureyo n'abandi bitwa abasitoyiko bahura nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati mbega uyu adedemba agomba kuvuga ibiki? Koko yarazanye imvugo batamenyereye, ibyo bari bamenyereye kumva n'ibyo ariko aravuga ntivyasa. Rero bituma bavuga bati uyu muntu aradedemba. Abandi batumenga nuzanye Imana z'ivyaduka kuko yavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu nubwo kuzuka. Yesu nashimwe. Paulo yaje ababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ababwira n'ubutumwa bwo kuzuka. Ibyo rero ngo bavyumvise mu matwi yabo bumva ariko nkaho ariko aradedemba, batumva ibyo avuga, badatahura, bavuga bati uyu muntu atuzaniye ibintu by'ivyaduka tutamenyereye. Ariko Paulo we mu mutima yari atundurirwa no kubona abo bantu bangana gutyo muri ico gisagara batazi Imana. Rero aca babwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kuzuka kwiwe. Rero ku murongo w'19 ngo baramufata bamujana ahitwa Areyopago. Baramubaza bati mbega ubona twoshobora kumenya uko kwigisha gusha uvuga uko ariko? Mana ishimwe. Baramujana ahantu baramwihereranya bati tubwire ubwo twoshobora kumenya neza izo nkuru uri kuravuga ibyo ari byo. Mana ishimwe. Yesu hari icyo ariko arabaronderera aba bantu.
nawe aca bishyura mu iki ku murongo wa 20 ngo kuko utuzanye mu matwi ibintu by'ibyaduka, none rero turagomba kumenya ibyo ari byo. Ndakunda abantu bagomba kumenya ngo kuko mwumvirize aka kantu ngo kuko abanyatenayi bose n'abakavantara bariho batagira ikindi bakora, ngo ntibagira ikindi bakora ngo atari ukumva canke kudonda amakuru mashasha. Yesu we, ngabo bantu ngo nta kindi kintu bakora ngo kwari ukumva ngo no kudonda amakuru mashasha. Rero urumva bumvise inkuru nshasha kuri bo bari baronse akazi, bari baronse ibyashara. Ati tubwire muri iri jambo tubwire, turaronse icyo kuvuga, turaronse icyo gukwiragiza. Ngo bashaka kumva ibintu bishasha, rero ngo baca baragenda baramwumvira. Naciye kwibaza ntariko mani aba bantu bakora muri sekirite, bakora muri documentation, bakora mu biki, ngo akazi kabo kari ako kumviriza ibintu bishasha byavugwa, ngo nta kindi bakora. Atoke murandonse ngo abanyatenayi bose n'abakavantara bariho ngo batagira ikindi bakora atari ukumva canke kudonda amakuru mashasha. Ese icyo uyu munsi nawe ukaba umwe muri aba bakozi badonda amakuru mashasha, ukumva ibya Yesu ukagenda ukabidomeka hose. Ese icyo nawe uyu munsi ukagira umwete wo gukwiza inkuru nshasha y'iby'Imana. Sinkubwiye inkuru zindi, oya, kuko hari inkuru nyinshi z'ibinyoma, hari inkuru nyinshi za Satani, ariko wewe ntuzobe umuntu apfa gutwara ibintu byose. Oya, uzotriye, uzosobanure, uzosorongore ibyiza byo mu Mana, ubikwiragize hose. Ako kazi ntugafate mweneda. Haleluya! Ukwiragize, udonde, wumvirize amakuru mashasha y'iby'Imana, hanyuma uciyakwiza hose. Haleluya! ngo bagomba kudonda amakuru mashasha, daboro bayumve, ahandi bayadonde. Pawulo rero ngo aca ahagarara hagati muri Areyopago, aravuga ati mwabagabo bo muri Atenayi, ngo mbonye muri byose ko mukabije kubaha imana zanyu. Aba bantu bo muri Atenayi hamwe n'ibyo bagomba kumva no kumva ibintu bishasha, ngo bari bakobeje rwose mu kubaha imana zabo, ibigirwamana byabo, ngo bari bakobeje rwose mu kubyubaha. 43 ngo kuko aho nagendagenda nitegereza ibyo musenga, nasanze hari n'igicaniro cyanditswe ngo icy'Imana itazwi, nuko iyo musenga mutazi niyo mbabarira. Haleluya! Aca asanga ngo mu bintu byose basenga hariho ikindi cyari cyanditswe ko ngo Imana itazwi. Rero Pawulo avuga ati icyo rero muvuga ko ari Imana itazwi, nicyo nje kubabwira. Niba mwumviriza kugira ngo muje kudonda amakuru mashasha, ngwino munkurikire. Aca aja ngaho rero arababwira iby'iyo Mana itazwi. Arabwira ati nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabarira. Imana ishimwe. Ngo iyo ni iyihe? 24 Imana rurema yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu ngoro zubatswe n'amaboko. Haleluya! Kandi ntikoregwa n'amaboko y'abantu, nk'uko iri nicikenye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Imana ishimwe. Ati iyo yaremye ijuru n'isi n'ibihumeka byose, n'ibi tubona biriho,
iyo nyene ntiba mu nzu zubatswe, ntabwo iba mu nzu murabona iyi ngoro ndimo ngene ari nziza, ariko Imana ntibaha. Oya, iyi Mana tuvuga yaremye ijuru n'isi ngo iba mu mitima yacu. Haleluya. Aha turahakoranira kubera yuko tuba tugomba kwegerana, dukomezanye, dufashanye, ariko saha Imana iba. Bisobanurwa ngo naho uri muhiri wanyu ugapfukama Imana irakumva, naho uri mu ishyamba ugapfukama Imana irakumva, kubera yuko Imana ngo iba mu mitima yacu. Inzu Imana yacu ibamwo ni mu mitima yacu. Imana ntihabwa icubahiro. 25 ngo kandi ntikorerwa n'amaboko y'abana b'abantu. Si wowe na jewe duhora tugenda kuyitekera umuceri ngwige. Oya da, niba uhora uyitekera ukagenda kuyiha, iyo si Imana dusenga, iyo ni ikigirwamana. Nabonye abantu, nagiye kuramutsa inshuti zacu ahantu kure, nsanga ku musozi hariho abantu ngo bariko barasenga. Je ndabaza nti bari abantu bari gukora iki? Ngo bariko barasenga, kandi bari bafise n'ibintu iruhande yabo, ngo Imana yabo bagiye kuyisukirira, ngo kuyiha, ngo hariho ibyo bari bagiye kuyiha. Ariko urumva iyo si Imana dusenga, iyo si Imana yacu yaremye ijuru n'isi. Oya, iyo ni icyitwa ikigirwamana. Mwene data ukumva yuko hariho Imana igusaba ngo he yinkorera iki, ngo he numpereze kijya, ngo he nunsasire ngaha, ngo he nungirire iki, nuncanire ibuji niho nza kuza, numvombera amazi niho nza kuza. Oya, ibyo byose azoba ari ibigirwamana. Imana yacu iba mu mitima yacu. Haleluya. Ntabwo ikorerwa n'amaboko y'abana b'abantu. Nubona hariho ahantu bagusaba gukora ikintu kanaka, uzumenye uti abo bantu barayovye. Imana yacu dusenga yaremye ijuru n'isi ikorerwa gute? Reka turabe ingene bakorera Imana, turabe yuko bayubakira. Hariho abantu baravuga ngo hembo nimuze ngo tugomba kubakira Imana. Imana ntiyabayubakira. Oya, ahubwo muriko muriyubakira kugira ngo muronke aho gukoranira, muronke aho kwicara mwegeranye hameze neza. Nka kwa kundi bubaka inzu yawe muhira ukakiramwo abashitsi, ukayisiga irangi ryose ushaka, igasa neza, ukayishyiramo amatara meza, igasa neza. Inzu niko n'isengero zimeze. Insengero si ukuvuga ngo n'ahantu Imana iba. Oya, n'ahantu abantu b'Imana bakoranira bagasenga Imana. Imana ishimwe. Rero bene data, tumenye ngo iyi Mana dusenga yaremye ijuru n'isi ntikorerwa n'amaboko y'abana b'abantu. Hari n'ahandi yavuze ati, woshaka kunshikanira ukanshikanira impene nije naziremye, impene ndazizi. Wonshikanira inka, byose ni ibyanje. Wonshikanira ibigori n'ibiharage, mbona byose ari ibyanje. Wonshikanira mu byanje gute? Aravuga atari kico nshaka. Haleluya. Ati n'umutima umenetse, nishimwe riva mu mutima wawe. Haleluya. Ngwico nico Imana igomba ko tuyishikanira. Ku murongo wa 25 tweko turasoma ngo kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu, nkaho iri n'icikenye, ngo kuko ariyo yahaye bose ubugingo kandi no guhumeka niyo bitanga n'ibindi byose. 26 kandi yaremye amahanga yose n'abantu. Wewe nanje ni data yaturemye. Haleluya. N'abariya baba muri ibindi bihugu, bariya bose ni data yabaremye. Ngo ibakuye mu bantu bangahe? Ngo mu muntu umwe. Hari ibanga ry'Imana, hari ibanga ry'Imana. Umuntu wese aribaza ati none ko kuri iyi si tubona hari abantu b'imibiri itandukanye, hari abazungu, hari abirabura, hari abasa gutya, none bajya bo bavuye hehe? Nta muntu yaremye umuntu bene da. Imana niyo yabaremye, kandi Bibiliya twemeza neza ko bavuye mu muntu umwe. Uko yabigenjeje niyo yo kumenya, ariko bavuye mu muntu uyu umwe gusa. Imana ishimwe.
bisobanurwa ngo twese turabavukana muri Kristo, turabavukana, twabumbwe na data umwe. Hanyuma ngo ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose. Imana niyo yabishatse ko jewe uyu munsi mba mpagaze ngaha, nawe ukaba uhagaze muri Amerika, uriya akaba ahagaze mu Bushinwa, uriya akaba ahagaze mu Bugande, uriya akaba ahagaze mu Burundi, uriya akaba twese, umuntu wese, ibyo bice byose uko bimeze Imana niyo yabishizeho. Ushobora kuvuga tekaye si Imana yabigize biki, ariko ndakubwira ko isi yose ari Uhoraho. Haleluya. Ngo Imana niyo yaturemye, ngo kandi niyo yadushwiragije ku isi. Hanyuma ikindi yakoze ngo yashinze ibihe by'imyaka no ko bikuranwa uko yageze. Imana ishimwe. Ibihe by'imyaka Imana niyo yabigeze ko haba muci, iki rikahava, hakaza agatasi kahava, ahandi mukasanga hariho neje. Ni data yabigize, dukwiye kumuha icubahiro mu byo yakoze byose. Haleluya. Ni umwami aganza abaganza. Ejo wari mu Bushinwa, hirya y'ejo uri muri Amerika. Data niwe abigira uko ashaka, turi abantu biwe. Agukura hariya akagushikana hariya, yakuvana hariya akagutuza hariya. Nta kinaniranye kuhoraho kandi nta gitangaza kiriho. Imana nishimwe. Ni nkuko ushobora kuba uri hariya ikagushira hasi, yavana hasi uyundi ikamwicarikana hariya. Data niwe abikora, aragahora asenga. Igikuru ni ukubimenya, mbega ibi bintu byaje gute? Hariho abantu umuntu usanga yishimira abantu, ngo iyo ataba naka simba ngeze ngaha, canke ngo iyo ataba amashuri nize simba ameze gutya, canke ngo iyo ataba byaruko simba ameze uku. Ariko Imana ifise inzira icishamwe. Wewe byaciye ngaho urasoma, hanyuma ronka akazi, hamubaho neza, hama bigenda uko. Ariko hariho n'abandi baciye mu makuba akomakomeye, Imana ibacisha muri ayo makuba, hanyuma bazamukira bisanga bari mu bindi bihugu. Nuko nyene bimeze. Kandi data isi yose ni gwiwe, yabiri hariya n'uburi hariya bose nabuhoraho, kandi igihugu cyose ni cy'umwana. Uyu munsi bavuga ngo ngo hariya ngo ni igihugu gikenye, ngo hariya ni igihugu gitunze. Biha umwanya nshuti, ejo uzobona bihinduka. Hariya wita ngo niho hakenye, hatunze, hariya naho bimeze ukundi. Kuko Imana ibigira uko ishaka. Kwa kundi ubutetse umuceri ukabuhindukiza, uwari hejuru ukaja munsi, uwari munsi ugasubira hejuru, ubigenza uko ushaka, kuko hariho icyo uri kurashaka. Imana nishimwe. Niko na data wa twese abikora. Aha rero Pawulo arababwira ati iyo Mana musenga mutazi niyo nje kubabwira, niyo yaturemye twese, niyo yaremye isi yose, niyo ishinga ibihe by'imyaka, niyo yonyene icubahiro kigarukeko. Hanyuma ngo ntiyashimye ko ibihe by'imyaka bikuranwa uko yageze, ngo icira abantu imbibe zaho baba. Icira abantu imbibe. Uyu munsi uva ngaho ugenda hariya hariho ushika bakavuga ati aha gihugu canyu kigarukira ngaha, nuja bukira hagize bageze mu kindi gihugu c'abandi. Aha uratanga visa canka gusabi hafise amategeko yandi. Ivyo vyose Uhoraho yabigenye kubimera gutyo. Ngo kugira ngo kubera Imana bigize kuri 27 ngo kugira ngo barondere Imana. Imana ngo yabigenjeje gutyo kugira ngo abantu barondere Imana. Abantu bamenye yuko hariho Imana ifise ubwenge burengereje ubw'abantu, hariho Imana ifise imigambi myiza ku bantu, hariho Imana idatoranya, hariho Imana ifise ibyawe byose na porogaramu zo kubaho kwawe mu ntoke zayo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona. Bene data nabwo ndababwire ngo hariho abantu benshi barondera Imana, kandi koko umuntu wese kubera yuko usanga umuntu wese ari
mu bibazo hariho ibyamunaniye gukemura acarondera ikindi kintu comufasha kubikemura. Rero benshi rero barondera Imana kubera yuko hari ibyabananiye gukemura. Ariko kandi Pawulo we yaravuze ati abantu bose bashaka kurondera Imana, kuko iri hejuru y'ivyo vyose, tibayirondere, nimba bayikabakavye boyibona. Ati naho itari kure y'umuntu n'umwe. Haleluya! Ako kantu w'Imana ntiri kure y'umuntu n'umwe. Mwene data, Imana ntiri kure yawe, Imana iri hafi yawe. Aho uri kurumva niko nakubwira, menya ngo Imana iri hafi yawe. Ugenda uvuga uti kumbe Imana ko kuri hafi yanje. Niko biri. Abantu benshi barafata abantu bagafata urugendo rurerure ngo hariya niho hari Imana. Reka da, Imana ntiri kure yawe, Imana iri kumwe nawe. Kimwe gusa usabwa, wuguruye umutima uti Mwami Yesu, ntabara, kumbe uri hafi yanje. Yibwire, irumva. Haleluya, haleluya. Yibwire, irumva, kandi maze kumva ikigukorera vya bindi byose uri kurayisaba. Imana ishimwe. Hanyuma iravuga ngo ku murongo wa 28 ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko muri yo ariho tubeshejweho. Mwari mubizi ko tubayeho kubw'Uhoraho, ni muri yo turiho. Haleluya! Iyo itaba yabishatse wowe nanje ntituba turiho. Iyo itaba yabishatse ntuba uri kuranyumviriza. Iyo itaba yabishatse ntubu uhumeka. Iyo itaba yabishatse nta cuburico, ariko mu neza yayo n'urukundo rwayo. Haleluya! Uko ibishaka ni kuba. Mwene data nkunda, uko ibishaka niko bikubera. Imana ishimwe. Ngo kuko muri yo ariho tubeshejweho, ngo tugenda. Amena. Ngo turi n'ubugingo. Haleluya! Muri Kristo niho tugenda, tukagendagenda turi n'ubugingo. Ubwo bugingo twabukuye muri Yesu Kristo. Nta n'ahandi bubonekeka ni muri Yesu. Ufise amahera udafise Yesu nta bugingo ufise. Ariko naho wowe utagira aho urara ariko ufise Yesu, haleluya, ubwo bugingo urabufise n'amahoro. Imana ishimwe. Ngo muri we niho tugenda, niho tuba, niho tugendagenda turi n'ubugingo. Imana nihabwa icubahiro. Pawulo yariko arababwira ati yemwe mwebwe musenga Imana mutazi, nabonye natuntujwe n'ibyo musenga, ariko nimunyumvirize ndababwire, muri iyo nyene ntiri kure y'umuntu n'umwe. Nunyumvirize, rega ntiri kure yawe. Ugurura umutima ubwira uti Imana, kumbe nahora numva umenga uri kure, nahora numva umenga mfise ibyaha byinshi ntiwonyumva. Ekaye, Yesu yazanywe no kurondera abanyabyaha. Abanyabyaha nibo bamukuye mu ijuru, araza. Haleluya! Kugira ngo wewe nanje tubone ubugingo. Abo yahari ibyaha nibo bavuga bati tugendera muri we. Haleluya! Tugendera muri we, dufise ubugingo kubera yuko Kristo ari muri twebwe. Pawulo ariko arabivuga, nababwiye ngo hari hicaye ngaha abantu ubwo bariko baramwumviriza, ngo objective ko ari kumwumviriza, bumviza nkuru nshasha bagende kuzidondera abandi. Rero bariko barumva ivy'uyo mwami atari kure y'umuntu n'umwe kandi atanga ubugingo. Aravuga ngo nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze ngo bati kuko natwe turi uruvyaro rwayo. Abaha akarorero bazi ati hariho abantu muri mwebwe baririmbye indirimbo, baravuga bati muri iyo ndirimbo ati natwe turi uruvyaro rwayo. Imana ishimwe. 29 ngo nuko rero ko turi uruvyaro rw'Imana ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana
isa n'izahabu canke n'ifeza canke n'amabuye, ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Hariho abantu bazi Imana, ariko muri uko kumenya Imana bakagomba kuyigereranya n'igiti, babona igiti gihagaze. Ugasanga umuntu muzima afise ubwenge ahagarara imbere y'igiti akagisenga ngo abonye Imana. Bene data bakunzi b'Umwami Yesu, ugasanga umuntu aragenda mu mazi ariko aratemba akavuga amajambo ngo ariko arasenga Imana. Yo, mbega ubuzimire! Pawulo yarabivuze ati ntimugasenga amafeza canke ibiti, kuko ibyo byose Imana niyo yabishizeho. None woja kuyisenga gute? Woja kubisenga gute kandi ari yabishizeho? Hari ibintu byinshi cyane iyi si yamaze guhumana, kandi ugasanga abo bantu barabikobereje mu kubyigisha abantu bakayoba bakava mu byizerwa by'ukuri. Uhoraho adutabare, uhoraho adufashe. Pawulo abivuga vyeru, yatumviriza rero, Imana ntisa n'izahabu, Imana ntisa n'ibiti, Imana ntisa n'amazi, Imana ntisa n'umuyaga, Imana ni eka. Oh Yesu we! Ngo ntisa n'amabuye cyangwa ntisa n'ivyabajwe n'ubuhinga, nk'uko tubona abantu benshi baje imbere y'ibistati bakabisenga, ibibumbano bakabisenga, ariko ubwo bwose n'ubuzimire. Pawulo yari yabibonye muri Atenayi, ibyo byari byuzuye. Abona ingene abantu bavyikubita imbere, abona ingene abantu bikubita imbere amabuye, abantu ingene uyu munsi usanga abantu baza amabuji bagashira ngaho. Mara ntangara nkavuga ntewe Mana, sicompa amaso y'abana agahumuka. Ugasanga umuntu atakije buji umenga agomba kuvuga ngo nta muco wabonetse, ngo Yesu niwe muco. None Yesu ari umuco? Yesu ni buji. Muco w'Imana uva mu ijambo ry'Imana. Mana idufashe. Hari ibintu byinshi uraba ugasanga ni ibintu by'ibigirwamana byaje biva hirya no hino bikazanwa mu ngoro y'Imana. Abandi nabo ugasanga babanza kuzana amazi bayakarabe. Sinzi ibyo baba bariko bararonderamwo. Imana dutabara. Pawulo rero amaze kubabwira ibyo byose ati Imana ntisa n'ibi tubona. 30 ngo nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose aho bari hose bihana. Haleluya! Wihane mwene da, wihane ibyo wagendeyemo byose, wihane ubujuju wagendeyemo, wihane bivemo umenye Imana y'ukuri. Imana yagenye ko abantu bose aho bari bihana, ibyaha bikabavako. Ushaka umaroti none bihana gute? Watura ibyaha wakoze. Yewe Mwami Yesu mbabarira, narasambanye, ndi umusambanyi, mbabarira. Mwami Yesu Kristo ndi mborerwa, ndaborerwa, ngirira imbabazi, sinzovyongera kubikora. Ugasenga ukababazwa n'ibyaha ugenderamwo. Mwami Yesu mbabarira, narivye, eheraba natwaye biriya na biriya na biriya, ukabidonda mu mazina, kandi ugasaba Imana ikubabarire ubihebe. Haleluya! Umaze kuyibwira Imana, mwene data, n'umutima wo gutuntuzwa kuri umunyabyaha, by'ukuri Kristo Yesu arakubabarira. Arakubabarira naho waba uri mu cumba cawe wenyene, arakubabarira. Hariho abantu bagendana umuzigo ngo none ntibaronse ubuza kubihanisha. None umunsi wowe mu gisagara ata wundi muntu ariho byo kugendekera gute? Reka tubabwize ukuri, Yesu ntari kuri y'umuntu n'umwe. Abakozi b'Imana, Imana ibahezagira, turabarondera, turabakenera, ariko tubakenera ko badufasha ingene umuntu abandanya mu nzira y'Imana, akaguha impanuro, akanagusengera, ariko atabonetse ntibikuze gupfukama no gutakambira Imana ku caha wakoze. Hanyuma uzobarondera bagusengere, ariko hamwe wopfa utakambiye Imana wihanye, data yo gutabara. Imana ni nziza.
yocinaguha n'umwanya wo ikaguha n'inzira yoroshe yo kubonana n'abakozi b'Imana akagusengera. Ariko iki gihe abakozi b'Imana nabyo bisigara ikibazo gikomeye cyane, kuko abantu benshi bari bibaza ko ari abakozi b'Imana, abenshi bahindutse abakozi ba Satani, kandi ntabyo wamenye, nanjye ntabyo namenye. Nico gituma kino gihe kigoye cyane, n'igihe kigoye gose, ariko Yesu ari ku ngoma kandi n'umwami. Umutumbere Yesu aragutabara. Imana ishimwe. Ngo igera ko abantu bose aho bari hose bihana. Abantu bose aho bari hose, waba uri hehe, aho uri hose data wa twese agomba ko wihana. Hari abantu bavuye muri Afrika bakijijwe bubaha Imana, ariko bageze i Buraya umenga basanze y'iyindi Imana idasa n'iyo bigishijwe iyo bari bari. Mwene data mbegubwire, niba wavuye hariya ukijijwe ukaba wageze ngaha ukabona amatara n'amazi n'amata bavoma mu irobine, bavoma amata ukanywa, ntiwibaze ngo Imana yarahindutse. Iriya Mana yagukuye hariya niyo yakuzana aha, kandi niyo ifise kukujana na hariya, nifise no kukujana na hariya. Kandi kuri iriya yasigayeyo ifise kumujana hariya na hariya kubw'imvo yayo. Imana ishimwe. Ngo ishaka ko abantu bose aho bari hose bihana. Waba uri muri ibi bihugu by'i Burayi, urakeneye Kristo Yesu niba utaramuronga. Niba waba uri muri Aziya, urakeneye Kristo Yesu niba utaramuronga. Raba mu bugingo bwawe ingene ugenda, urabe ko ufise Yesu. Muri Yesu niho honyene hari ubugingo. Abantu bose aho bari hose bihane. Aho bari hose Yesu arashaka kwishika akagutabara. Imana ihabwe icubahiro. 37 kuko yashinze umunsi wo gucira kwiteka isi yose amateka y'ukuri, ivyo yacisha umuntu yatoranije, kandi yahaye bose ikimenyetso c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Haleluya. Igituma igera ku muntu wese yihana niki? Nukubera yuko hariho amateka, nukubera yuko hariho urubanza, kandi urwo rubanza ngo ruzocirwa n'umuntu Imana yashizeko ikimenyetso kigaragarira bose ngo uyo muntu yamuzuye mu bapfuye. Haleluya. Yesu Kristo yaraje yambara umubiri, arakubitwa, arasonza, arababara, aragirane, ariko amaze gupfa Imana yaramuzuye. Ngo ico ni ikimenyetso abantu bose cyabagaragariye. Ngo ico ni ikimenyetso yahawe abantu bose bakwiye kumenya yuko ari we yahawe gucira isi amateka. Ngo kuko yashinze umunsi wo guciga ku isi yose amateka y'ukuri. Imana ishimwe. Imana izoca imanza z'ukuri mw'isi. Ni Kristo yabihawe kubikora ivyo. None rero ntukavyirengagize, kuko Yesu azoza guca imanza. None nutaba maso ngo wihane, Yesu azokugenza gute? Cyangwa ibyawe bizohagarara gute hazozira? 32 ngo maze bumvise ivy'ukuzuka mu bapfuye, bamwe barishinyira, abandi bati tuzoba turumva ukundi ivyo tubarira kuri ivyo. Ngo nuko Paulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera. Imana ishimwe. Muri bo umwe ni Dionesiyo wo mu Bareyopago, kandi n'umugore yitwa Damari, n'abandi hamwe nabo. Imana ihabwa icubahiro. Ngo abantu bamaze kumva yuko hariho kuzoca imanza, kandi bakamenya ngo Yesu Kristo uriya yapfuye
uriya niwe afise ubwo bubasha bwo kuzoca imanza. Mwibuke yuko iki gihe Yesu Kristo ntibamwemera, nico catumye bavuga ngo none ngo ariko arabigisha inyigisho z'ivyaduka, ngo ariko arabigisha inyigisho zitamenyerewe. Ariko uyu Yesu kuko ari ikimenyetso bose bari bazi ko yapfuye kandi kayazutse, baca bumva umenga ni ikintu gisa naho ari ukuri, gisa naho kibabwiye ibintu bazi. Bamwe rero baca bumva ko batavyemeye ngo baca baragenda. Ariko Imana ishimwe ngo abandi ngo baravyemeye, ngo baca barizera kuko bamenye ukuri. Mwene data muvuga butumwa, ntuzurabe ngo abantu ntibakumvise. Oya, wewe vuga. Hari aho bokumva uyu munsi, hari aho bazokumva haheze iminsi, kuko burya mpwemu yera akorera kucumviswe. Ushaka kuvuga ukagenda, yaba aryamye wenyine agasubiramo ya majambo wamubarira. Mwene data avuga. Abantu baranyotewe kumenya ivy'iyi Mana, ariko uzobivuga gute? Uzobivuga umunsi uzokumva utuntuye. Pawulo ngo yumvise intuntu mu mutima, ngo abonye ibikorwa bikorekera i Atenayi, ngo aratuntura, mutima we urababara. Rero nawe utuntujwe n'abahona, utuntujwe n'aba bantu batazi ukuri, ndabizi uzobivuga, uzobabarira. Ari abo muri kumwe hajya ku kazi, hajya uri kurashana muri ko muraganira n'abandi bashonyi bagenzi bawe, uvuge Yesu ntutinye. Muri bya byashara urimwo na ba bantu muri kumwe, ubonye bariko baragira ibintu by'amagendera n'amafrode, vuga ute kaye Yesu aravyanka. Yesu yoza woja hehe? Gutyo uzoba uri kurakora mugenzi. Imana iri kumwe nawe, izogushigikira, izobana nawe, izogufasha. Yesu nahabwa icubahiro. Bene data bakunzi, aho muri hose muri ko munkurikira, ndiko ndavuga ivy'uyu Yesu. Yesu niwe atanga ubugingo, utamufise nta bugingo ufise. Uko Pawulo yabivuze, ngo yaragendagenza abona bamwe basenga ibiti, abandi basenga amabuye, ahandi basanga handitse ngo Imana itazwi. Aca agenda kwabwira ati iyo Mana itazwi niyo nje kubabwira. Mbega weho warayimenye iyo Mana? Yarahinduye ubugingo bwawe? Canke naho ukuranye amasengero, ejo usengera hagindi, ahandi usengera hariya, ariko utararuha umwakira. Inshuti nkundu mbe nkubarire, Kristo Yesu agiraze, kandi Kristo niwe azoza gucira amateka y'isi. Abayituye ko bose bamenye neza yuko igihe ca Kristo Yesu kiregereje. Ariko twitegure abamaze kumwakira mu mugumeko. Haleluya. Mugumye ubwo bugingo, ntihagire ikibatwara, kuko hariho byinshi muri iyi minsi biriko biratwara ubugingo. Dusome ijambo ry'Imana, dusenge, mpwemu yera azoshishikara kuduhishurira byinshi. N'aya majambo data wa twese ahoraho abahezagire cane. Mugume muri Yesu, tubandanirize muri we, tumenye ko atari kure y'umuntu n'umwe. Haleluya. Kandi tumenye yuko abamufise dufise ubugingo. Imana ishimwe. Mvuge kuri babandi ngo akazi kabo ngo atakazi bafise, ngo atari kwicara ngo bumviriza, ngo kugira ngo baze kudonda amakuru y'ibyavuzwe bishasha. Ndakubwira nawe nimba uri muri abo wica atakendi ari ukumviriza no kudonda amakuru mashasha, ugende uvuga uti Yesu Kristo araje. Ugende ubabwira uti Yesu Kristo ntari kure y'umuntu n'umwe. Ugende ubabwira uti Yesu ntaba mu mabuye, Yesu ntaba mu mazi, Yesu aba mu mitima y'abamwakiriye. Haleluya. Ukabona umuntu agiye afukamye imbere y'igishusho, naho coba ari igishusho cande, vuga utekaye inshuti, warazimiye. Uko niko gusenga ibigirwamana wabwiwe. Ti Yesu bamusenga aba mu mitima, humiriza, raba mu mutima wawe, mubwire arumva. Haleluya. Imana ishimwe. Nuko yarema jambo narifite kuganira namwe abayumvise mwese. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi ndabibutse yuko iyi shene tuvugira ko ari shene Habonayo, wanditse muri majuscule Habonayo mu ndome nini
uca ubona n'ayandi mavideo yose mperutse gushirako. Umwami Imana abaho umugisha. Gitandara c'ubugingo ndagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kuri bene data bankurikiye bumvise ko bagenye ko abantu bose aho bari hose bihana. Haleluya. Kandi barumvise ko utari kure y'umuntu n'umwe. Icubahiro ni rwawe Mana, ndagushimiye ubu butumwa buherekeze ababwumvise bagira ikimazi, bubahindure, bubahumura amaso. Ndagushima kuvyumvise, ni mu izina rya Kristo. Amen. Haleluya.